mugabo jewe nibajije ikibazo, mbega ayo masezerano yabaye hagati y'ibi bihugu bidusaba main d'œuvre na leta y'u Burundi, des obligations de parties nizihe? Uburundi busabwa iki? Hanyuma ico gihugu camwakiriye naco gisabwa iki? Ndabivuze kubera iki? None ibihugu amaleta abiri yarasizeho amasezerano yo guhana abakozi, ayo maleta abiri yonanirwa no kurapatria n'uwagiriye ibibazo muri ayo masezerano kandi yabaye hagati y'ibihugu? Aha novuga ko hari nk'umuntu yishwe n'umukoresha, uwo mukoresha aca muterera mw'ibarabara, mugabo itariki 9 z'ukwi11 muri uwo mwaka nyene twararonse ingurane ya Fonds saoudien pour le développement kuri aya ibiharuro 50 millions de dollars. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervase Nderakobuca bataziranda kugarika ararajwe ishinga n'ihohoterwa rikorerwa abarundikazi bagenda kurondera ubuzima cane cane mu bihugu vy'Abarabu nka Saudi Arabia, mu nyuma bakaza guhohoterwa ibinyuranye n'ikiba cabajanye. Ibi tugiye kubasangiza n'ikiganiro c'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu igihe yari yitabiriye ikiganiro mu nama nkenguzamateka. Abakenguzamateka baramubajije ibibazo, ariko ndahera kuco umukuru w'inama nkenguzamateka Gervase Nderakobuca abaza kubijanye n'ibishikira abarundikazi, akabaza hagati y'amasezerano akorwa hagati y'u Burundi n'ibi bihugu. Nanje nari mfise utubazo tubiri nagomba kubaza umushikiranganji, peut-être duhave tuvamwo recommandation. Muri iyi question twari twabajije igira kabiri yuko barokwita hari amacentre abakwita abadamu n'abakobwa baja hanze kurondera ubuzima. Hari imyidogo kuri bamwe n'abandi yuko usanga nk'abafasoni bubatse bagenda binyegeje, ugasanga ntibabigiye inama nabo bubakanye, mbere hamwe ugasanga bagiye bagurishije nk'ibintu mu mpisho canke nyene agasezera umugabo yamaze gushika iyaja. Uyu nawe mwumvise yari umukenguzamateka Leokadi, nawe nyene yagize ico avuga ku bijanye n'abakenyezi barungikwa muri Arabia Saudite. Wewe yagarutse ku bagenda badasezeranye n'imiryango, abakenyezi batabwira abagabo babo canke bakababwira bamaze kugerayo, ingaruka bigira mu muryango n'ibindi nk'ibi byose tuzakumva mu kiganiro kirambuye hano imbere. Umviriza hano ingene umukuru w'inama nkenguzamateka Gervase Nderakobuca yakomeje kubaza kino kibazo umushikiranganji. Ubwo iyo ajamwo korozi ivuga yuko ugiriye ingorane hariya kirya gihugu gica kimufata nsharije kugira kimurapatriye, ubwo ntiyari guciba wose inisorote yuko tuba turiko turakingira abantu b'iwacu kugira babafate neza. Naco nyene nibaza yuko mu bushikiranganji mwokiraba kugira amasezerano umuntu arayakora, mugabo la mise en œuvre yayo nigenda yerekana utunenge hirya no hino. Nico gituma amategeko yose imisi yose yamari dynamique, mugabo nibaza yuko dushobora kuraba ivyatugoye hanyuma tukaraba ivyo dushobora kurectifier muri ayo masezerano. Turabandanya no kumviriza ibibazo by'uyu mukuru w'inama nkenguzamateka ku mushikiranganji Edouard. Yabajije n'ikindi kibazo ku bijanye n'amafaranga, sinzi ko ari imfashanyo ko ari ingabire igihugu ca Arabia Saudite yari yahaye Burundi yo gusanura ibitaro Roi Khaled vyo mu Kamenge. Hariho n'ikibazo yavuze c'amafaranga yo kuri Roi Khaled, amafaranga yongerejwe na Fonds saoudien amaze imyaka myinshi, nongere ko n'ayandi
iki kigega nyene caratanze amafaranga yo kubaka Institut Technique Supérieur de Cibitoki. Ayo mafaranga nayo nyene amaze imyaka n'iyindi kirenga 4. None aya mafaranga ari gukora ivyo bintu no musi ayari kubaka yari kure ya Bitaro wa Karede, ayo yari kubaka iyo institut uno musi ko bitakozwe, ubwo ico twayaronderamwe uno musi tworonka ca kindi nyene turavye uko ibihe bigenda birahindagurika. Ubwo ko duteba siko ejo tuzosanga ya mafaranga baduhaye n'ubundi atana kimwe yashobora kudufasha kugira ya service twashaka kwa miliyora tuzosange nahubwo nivyo twarondera kuyakuramo tutashobora bidashobora kuvamwo. Iki ni kibazo nagire nongere ko kuri aya masezerano mwavuze mu nyishu mwatanze amasezerano ya main d'œuvre avec le Gabon avec la Guinée équatoriale. Hariho ibihugu usanga byo vyumenga dusangiye imico ni za Gabon za Guinée équatoriale. Kubera iki tudashira ingufu nyinshi kuri ibihugu tuba tuzi yuko imico yabifisa gaheyi n'imico yiwacu kugira abo bantu bacu benshi tubarungike hariya gusumbaho tubarungika aho dusanga imico itandukanye cyane. Ikinda kivuze kuvuga ati mbega batanze uburenganzira bwo kumufubana iteka hariya, mbega hariya bafuba gute? Reka ngarukiraho nyene bafuba gute? Ubwo ntibaturira? None nimbe baturira na ya mico yacu n'imigenzo hoho ntimwumva ko ari ngorane? Tuzi ko imico n'imigenzo ari source d'idroit. Akanyuma ngire mpereze ko nyega kurabana yandi ma ministeri menshi igihugu carafashe ingingo yo kwitirira ikibuga cy'indege cya Bujumbura nyene cubahiro Melchior Ndadaye. Twese twamara muri izo ndege, iyi ngingo yaranse kuja mu ngiro ngujejwe imigenderanire. None amakompanya z'i Burundi arashobora kudusabota ku buryo twe tuvuga ko l'aéroport international ari Melchior Ndadaye muga abantu bakanka kugicisha mu kanwa n'uzoze jazovyumvirize namuna zopfa yagicishije mu kanwa. Ivyo vyagenze gute au niveau y'imigenderanire ayo mashira hamwe basanzwe afitaniye n'igihugu cacu? Murakoze nyeniteka ku mijambo. Nanje nari mfise utubazo tubiri nagomba kubaza umushikiranganje, peut-être duhave tuvamwo recommandation. Muri iyi question twari twabajije igira kabiri yuko barokwita hari amasantre abakwita abadamu n'abakobwa baja hanze kurondera ubuzima. Hari imyidogo kuri bamwe n'abandi yuko usanga nk'abafasoni bubatse bagenda binyegeje, ugasanga ntibabigiye inama nabo bubakanye, mbere hamwe ugasanga bagiye bagurishije nk'ibintu mu mpisho canke nyene agasezera umugabo yamaze gushika iyaja. Ivyo rero bikaca bitera injyane mu miryango, ugasanga imanza n'imanza, ugasanga umudamu agarutse baciye bahukana n'umugabo, canke ugasanga abana bafashwe nabi, canke mbere umudamu uduhera rungitse umushinga ntahe atwitwayemo nabi n'ibindi. Ivyo turavyumva cyane, turafise amaka menshi tumaze kubibonako, ugasanga nyene vy'ukuri imiryango ntibanye neza yarasambutse kubera ivyo. Rero je nagomba kubaza nti mbega mu bushikiranganje murongoye hakorwa iki canke hoba hategekanywa iki kugira ngo dukingire iyo miryango y'abarundi ikirasambuka, abana bakaba victime. Ego umupfasoni abagiye kurondera ubuzima, we wavuga ati ngiye kuronderera abana, mugabo akinyora urugo nago agiye atumvikanye n'umushinga ntahe wiwe ko hapfa vyinshi. Je rero nkaca mpropoza ko imbere yuko
hoba gusinya kontra muri ayo ma agence bokwerekana by'ukuri canke bagahamagara uwo bubakanye n'uwo mugore ko habaye consentema kugira ngo dukingire iyo miryango kuko turi ngaha kugira ngo duserukire abenegihugu dukinge n'izo ngorane dushobora kwaduka mu miryango. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga muri ubu i Dubai turabona ko les jeunes benshi bajayo ku bwinshi, ariko ndavye ngaha mu makoro deja signé nta muri Emirats Arabes harimwo yuko harimwo proposition ya accord, mugabo urumva iyo accord ntirabasinye. None ko nos jeunes bagenda ku bwinshi kuri aeroport, ngira ngo tubiravye chaque jour haragenda abajene benshi bagiye Dubai kurondera ubuzima. None ko leta bagenda ibizi kandi iyo accord itarabasinye, none bimeze gute? L'ambassade iri hariya canke le consulat iraheze igakurikirana abo bajene by'ukuri ko bari kubuzi? Iraheze igakurikirana bimeze gute? Twashaka twumve ingene bimeze. Hari umujene agize ingorane canke ashitseyo akaburi yaje canke ko wumva amasantere harimwo ayaba yinyegeje atazwi na leta, none ko hakora itarabasinya numva umenga hariho impungenge. Je ndibuka ejo ngiye hanze twarajanye n'abajene benshi, hanyuma harimo umwana akiri muto cane, hama ndabona kuri aeroport baje bakora bavuga ngo nk'umuvyeyi arungitse uwo mwana guca amahera vraiment ngo ico munyereka ico mutwereka, mwumva ko umenga nta n'ubazi nuko aba yasezeye abavyeyi. Irevye naho aba akwije dufate nka 18 ans haraho aba yabirondeye mu mpisho. Ivyo vyose nk'abaserukira abenegihugu turakeneye ko twobironswa ko umuco kugira ngo n'abariko baratumviriza nabo bumve nimba gukinga bakinge. Abana bariko barava mu mashure, abantu bariko barava mu buzi bakagenda batanasezeye, bakagenda bademissionye ngo birukiye i Dubai canke ahandi ngo guca amafaranga. Murakoze twarutwo nari mfise ko amakenga, murakoze kwa mwampaye ijambo. Mu nama ya bose mwagirishije nyene iteka itariki 16 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2025. Ico gihe abakenguza amateka biga integuro z'amabwirizwa yemeza amasezerano Uburundi bwagiranye n'ibindi bihugu atari make, mbere ico gihe umengo yari 5. Hanyuma haraboneka ko abaserukira bene gihugu bama basaba nk'uko no muri ibi duhejeje vyaserutse ko amasezerano nk'aya Uburundi bugiriranira n'ayandi makungu yokorwa ku neza y'umwene gihugu no ku neza y'igihugu, mugabo ko muri vyinshi tutabona aho biba bigeze. Niho rero umugwi wamaho wa mbere, kuko mu vy'ujejo harimwo ibi vy'imigenderanire, iki kibazo twaca tukigira icacu, duca turiyumvira ibibazo vy'intangamarara nyakubahwa umushikiranganji mu vy'ajejo harimwo imigenderanire yo kwishura imbere y'abakenguza amateka kugira ngo twumve neza aho bigeze. Twabajije ibibazo bitatu, ariko nk'uko mu bitubwiye nyene iteka reka tugenda ikibazo ku kindi kugira kumbure bize koroha. Ikibazo ca mbere twamubajije tuti Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien de conventions et ou accords ont été signés par le gouvernement du Burundi depuis 2020? Ikaba irimwo utubazo duto dutatu. Iki kibazo ca mbere kirimo utubazo duto dutatu. Aka kabiri kakavuga kati avec quel partenaire ou pays a-t-il signé ces conventions et ou accords? Aka gatatu kakavuga kati quel est l'état de leur mise en application? Ikibazo ca mbere nyene iteka nuko twakirungitse
nk'uko mwabivuze ngira yobanza akishura ikikumbure tukaza guheza tugashikiriza ica kabiri. les réponses nibaza ko abanyakubahwa bakenguza amateka bazifise Yego bazibahaye. murazifise amakonvansiyo yo kuva mu 2020 muyitegereje nibaza ko asumba yaramaze gusinywa kuva ubushikiranganji nkeka bubaho nibaza ko atokwirirwa arayagaruka ko nibaza yuko yotubwira kuri iyo sous-question B de l'état de mise en œuvre ko sino sinzi namwe ko mwaparukuye mu karaba Ni menshi. hariho umuntu yayaharuye ngaha Ni menshi. ngo ni 115 115 rero nibaza ko tutaza kwirirwa kumusaba kuzisoma zose natubwire icyo kibazo ca kabiri ishigwa mu ngiro ryayo rigeze hehe nce nongera ko ikindi paraporo y'ikibazo cabajijwe ubwa mbere sinzi ko biza kumworohera mbega ibihugu bimaze kuronka ama instrument de ratification ni bingahe kuko twumvise uwo muri 2020 yabironse hirya yejo hagiye twosanga naya yose 115 les instruments de ratification zitaragenda ngo zisubire muri ibi bihugu ijambo ni gwanya ko bamushikirangana reka twumve inyishu z'umushikiranganji Edouard Bizimana. Ikintu nipfuza ko mukurikirana cyane ni ikijanye n'ivyo yishura cane cane ku barundikazi bahohoterwa muri Arabia Saudite. Ego murakoze nyaniteka kunyongera kano kanya nkuko mwabivuze amasezerano amaze gusinywa ni menshi cyane ahubwo ngira ngo nagomba nkosore gatoyi twasubiye turaraba neza ahubwo si 115 gusa au niveau bilateral ni 123 ngira ngo tuzogakosora hanyuma hakaba n'ayandi rero tuba twasinyaniye les organisations multilatérales régionales et internationales aha ngira ngo kuri tableau iri kumwe n'aya n'ibi bihugu hariho ikolone ivuga mise en application résultats obtenus koko ama convention menshi ntara mise en application hanyuma ngira ngo uko twabivuze harashobora kuba harabayemwo ngira ngo soit gusamara kuri ministère canke bishobora kuba vyaravuye aussi ku partenaire bataraba disponible kuko nkuko mwabibonye hari ni processus ndende aho birinza guca mu nzego inama muri gouvernement hanyuma bigaza muri Assemblée nationale hama gushika naho bishika muri Sena aha birashobora kuba ari insiguro yuko ngira ngo hariho ibitaraja mu ngiro ariko hariho n'izindi zimaze kuja mu ngiro ngira ngo mwabonye nk'ibihugu nk'Ubushinwa hari ivyo tumaze gusinyiranira ivyo bemeye bigakogwa hari n'ibindi bihugu bimwe bimaze gushira mu ngiro ivyo twavuganye ariko muravye dufashe iki gitigiri cize saya amasezerano yose hamwe amasezerano amaze kuja mu ngiro ni make cane aha rero ngira ngo bica bisaba ngene ko umuntu ingene ko ministeri subira iributsa ibihugu twasinyaniye kugira ngo babishire mu ngiro. Uyu mushikiranganji arakomeza kwishura ariko reka mbanze ndabacishizemo akandi kabazo k'umukenguza amateka Sabine nawe nyene yabajije inyuma aca afata umwanya ukwiye yishure neza ku bibazo vyose. Ikibazo gikurikiranye n'iteka cavuga kiti gusa ngarutse ku nyishu batanze kuri ibi bibazo vya mbere nubwo tutazinjiyemwo rwose
ndabona umengo nyene iteka mutwemereye hoba proposition y'amarekomandation kuko nk'uko namwe mwabibonye ni vyinshi ariko mu madefi bavuga bafise harimo ko zimwe badasubira no kuzitora ngo kubera ingorane za classroom murakoze cyane murakoze reka rero tuje ku kibazo ca kabiri. Dans le cadre de chercher de l'emploi aux jeunes burundais, le gouvernement du Burundi a signé des accords avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Oman n'ibindi bihugu kumbure tutavuze ngaha. Ubu nivyo baraja mu bihugu vyinshi ugwaruka rw'u Burundi canke abigeme n'abakenyezi kurondera ubuzi. Il existe des associations ici au Burundi qui recrutent des femmes et des filles qui vont chercher de l'emploi dans ces pays. À ce que nous entendons, ces femmes et filles ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous briefer sur l'état de mise en œuvre de ces accords et sur l'apport financier dans notre pays de ces travailleurs migrants pour la recherche du travail dans ces pays et comment ils sont traités? Comment ils sont traités? Ko twari twavuze abadamu n'abakobwa gusa, abahungu ntitwabashizemwe mugabo nabo nibaza ko twari ko bashiramo kumengo baragenda cyane ubu. Qu'envisagez-vous faire pour exiger aux pays demandeurs l'amélioration des conditions de travail de ces femmes et filles? Iki nibaza ko kiri presinye niteka yoraba iki mu umwanya kitubwire ko neza kuko turavye bica ku marezo sosiyo hirya no hino abene gihugu ndetse n'aba babijamwo barakenera kumva neza bivuzwe n'ubujeje imigenderanire ingene ibi bibazo biriko biratora inyishu canke n'ivyaba bitahari naho aremesha bariko baradukurikira kuko ni kibazo novuga nkoramutima. Inyuma y'ikibazo cya Sabina ngomba mukurikire inyishu zirambuye umushikiranganji yafashe umwanya ukwiye wo kwishura iminota myinshi. Murakoze nyeniteka kunyongera ijambo. Iki kibazo ni kibazo gihambaye cyane nkuko honorable président de la commission aje kubivuga, haravugwa ibintu byinshi ku marezo sociaux ariko ahanagomba mpumuriza abantu yuko harabavuga ibintu bitari vyo byinshi ntibiba ari vyo kuko nizere yuko mu bantu avuze bavuga ibitari vyo Daniel Mugisha atarimwo kuko je ntanga n'ibimenyetso amajwi amasanamu n'amavideo. Ni kibazo natwe kuva tugironka aya mabanga twashize mwinguvu cyane kuko muri ibi bikorwa dukora vya diplomasi hariho aussi l'aspect le respect des droits de l'homme. Ugerageje kuraba n'ivyo kuva umushikiranganji ageze ku butegetsi hariho ibintu biriko birahinduka mu gutabaza iyo dutabarije abahuye n'ivyago mugabo ntavuge ngo ibintu bivuga kuri rezo sosiyo ngo vyinshi sivyo vyinshi nivyo kuko ni je ndabivuga azi Daniel Mugisha abandi bantu bivuga ni bakeya kuko nta bandi babikurikirana aha bagombye kwiyambika izera kugira yumvikanishe yuko ivyo tuvuga atari vyo ariko ni ukuri muze munye ukuntu muvuga kuko abantu iyo dutanga babibona natwe tubesha babo tubeshuza. Hanyuma reka dukomeze tumwumvirize umushikiranganji. Iki rero muri diplomasi twaragisemo inguvu cyane twumvise ibivugwa hanyuma turatohoza dusanga effectivement harimo ibintu bitameze neza. Aha ingorane twabonye benshi bagira nukubera bataba bateguwe neza imbere yuko baja muri ivyo bihugu kuko ni bihugu tudasangiye imico benshi urabona ni bihugu vy'abarabu vy'abayisilamu bavuga ururimi rwabo bafise imico yabo hanyuma natwe ababagiyeyo tukaba dusanzwe dufise imico yacu batagiye bateguwe neza nyine bazokwifata ngira ngo mu nyambaro n'ibindi n'ibikorwa ugaca usanga bamwe birabagoye kuko burya biragoye kumara ahantu gukora ahantu atawumuntu mushobora kuvugana kuko budahuza ku rurimi. Donc ico kintu cyo gutegurwa twasanze ari ikibazo gikomeye cyane kandi twaragikoreye ko turasaba ama agence amaze kwemererwa aha novuga ko dufise ama agence ashika 60 amaze kwemererwa
Donc leta yemereye bakwije amategeko bakariha amafaranga ya muri leta ya agrema hanyuma bakariha n'irya caution. Mu kiga ca leta hinjiramwo miliyoni 100 hanyuma caution bagaca batanga miliyoni 50. Iyo caution rero ni ifasha kugira ngo iyo umukozi yagiye gukorera hanze agize ikibazo hanyuma agence ntibanguke gutora umuti w'ico kibazo ari nko kumutahana canke bamurihiye hari naho bamurihira itike ritamushikana ugasanga bamutaye nk'iya disi canke bamutaye Doha canke mu yindi aeroport akabura ingene abandanya. Aha rero tuca twikora kuri agence tutimurihire itike ashike n'ingoga. Tubonye agence itevye gatoyi duca twikora kuri ya caution yiwe tukarihabiye uwo mukozi wo murundi agataha. Ikindi twabonye nuko amakontra yabo hariho ibibuze, amakontra yabo ntakoze neza kuko haraho usanga umukozi adakingiwe bihagije. Ico gihe twarabonye yuko usanga agence yo ngaha mu Burundi yemewe mu Burundi isinya na agence igaha umukozi uwo yindi agence yo muri ico gihugu, ariko umukozi agaca asinya kontra n'ugiye kumukoresha n'uje kumutora kumukoresha kuko agence sikoresha nayo irashora abo bakozi. Hanyuma ikindi twabonye nuko harimwo ibintu ngira ngo mu Kirundi sinene vyita bijya byo guhenda abantu escroquerie. Hariho abaca bikika mu kiza, hariho abo twasanze bakora batari enregistré batazwi na leta batafise agrema kandi bagasanga baca bakora no mu bihugu tutarasinyanya amasezerano. Twebwe rero ico twakoze twaciye twihuta kusaba ibihugu dufitaniye twariko turaganira kuri ico kibazo, ibihugu bikeneye abakozi ari Jordanie ari Gabon muri Afrika ari Qatar ari Kuwait. Turavuga tuti reka tunyarutse les processus kugira ngo abantu bashobore kuja gukorayo. Twarabwiye cane nkuko nabivuze kugira ngo dukingire abene gihugu bacu yuko agence irungitse umukozi iba responsable y'uwo mukozi ikamukwirikirana. Twebwe ico dukora nk'ubuserukizi bw'igihugu duca twitura mu ambassade yacu canke amakonsula abariyo kugira ngo akwirikirane abo bakozi ngene bariko barakorerwa barakora n'ingene bafatwa. Hari aho usanga rero abashobora gutombora, murabona abantu ntibameze cyo kimwe, wakoresha ntibameze kumwe. Hari abo usanga baronse umukoresha ameze neza akamufata neza akamwumva muri ubwo novuga faiblesse yiwe ngira ngo tugifate gutyo, aho abona ati ibintu ariko abikora neza kubera ntariko arumva ivyo ndamubwiye kubera ururimi canke kubera ndamusavye ingene yifata atariko mu Burundi wabo wifata, akamwumva akamutahura akamuha umwanya akamwimenyereza. Arico gituma ngira ngo mbere benshi tumaze kubona tuharuye ibitigiri bimaze kugenda hagaruka bake abagarutse, ariko harabusanga bafise ingorane zikomeye, usanga mu mutwe bameze nk'ababaye batakimeze neza mu mutwe. Hanyuma ama agence yamurungitse mu bisanzwe twari twasavye yuko haba un accompagnement psychologique, bagarutse bakabakwirikirana. Hanyuma ikindi twabonye ni iyo nteguro nyene itaba yagenze neza ngo babigishe imico y'ico gihugu bagiyemwo, babigishe ingene bazokwifata. Hanyuma kubera rero ama agence yabaye menshi ubu bashira imbere inyungu zabo. Mu bisanzwe ko imigambi gitangura agence yungukira kuri ntuzeye ajya amafaranga agira ya recruitment ari yo kurondera umukozi. Ico gihe vyagiye bigabanuka byaravuye ku madolari 1400 biramanuka ku 2000 biramanuka ubu ngira ngo bishobora kuba bishitse ku 900. Ico gihe rero ngira ngo insiguro nuko ama agence yabaye menshi araya recruiter adaciye mu mategeko. Twabonye shika 38 kandi twarayandikira urwandiko tuyabwira yuko yo kwitunganya agakwirikiza amategeko, kuko igikuru buriya nuko
aya mategeko twebwe dushiramo ingufu no kugira ngo umwene gihugu wacu agiye gukora hanze abe ari protege gute no kuvuga iyo hari umwumvikano w'ibihugu twasinyaniye amasezerano n'igihugu iyo agize ingorane twiturisho gihugu twababwira tuti turabira umukozi wacu ariko amererwa nabi ariko afatwa nabi canke ntiyahembwe ico gihugu naco kikadufasha kikamufasha kugira ngo amererwe neza iyo yagiye adaciye muri agence yagiye yijanye nivyo aha nagomba amenyeshe yuko nta muntu numwe twigeze tubuza kugenda ko yogenda guca gukora akazi kiwe ahashatse kuko n'amadokima dutanga harimo fiche yerekana yuko umuntu hagiye agence agiyemwo twebwe no kugira tugire ico bita traçabilité tumenye yagiye tumenye umutwaye ntihagira ikibazo tumenye uwo dutumberako abagiye badaciye muri agence barafise uruhusha rwo kugenda nta numwe amubuza kuko burya document de voyage ni passeport irimo visa passeport valide irimo visa ibindi bisigaye ntivyo buza umuntu kwagenda mugabo twe twavuga tuti agiye aciye mu nzira izwi kugira ngo hagize ikimushikira dushobore kumufasha vyari kuba vyiza cyane aha rero icatumye ayo mafaranga agenda aragabanuka nuko navuze ama agence hano au niveau local yabaye menshi hakabamwo bijya bita concurrence hakaba rero aha rero haca haboneka abantu bikika mukiza mu bisanzwe tugisinya amasezerano ayo mafaranga babaronse kera yari 1400 umukozi nta faranga na rimwe yategezwa gutanga no kuvuga ibisabwa vyose ari passeport ari billet d'avion ari formation hajya integura mutegura vyose vyaba muri cyo 1400 agiye gukora sarere bamuha yaba sarere yiwe kuko ari mu mategeko yani wacu agenga abakozi ari muri ivyo bihugu twasinyaniye amasezerano canke tuko turagomba kuyasinya lo salaire y'umuntu niwe ayijera wenyene aha rero twomenya kandi ngarutse gatoyi icatumye ngira ngo ayo mafaranga zaragabanuka buriya si Burundi gusa burungika abakozi muri ivyo bihugu hari ibihugu byinshi cyane nka Ethiopia nka Sudani nka Kenya Uganda baranwika abakozi benshi cyane gose muzorabe bubahwa hajya muri ko mufashe nk'indege muzosanga hariho ngira ngo la majorité yabo bantu bari muri iyo ndege ari abo bakozi bagiye kandi rero urumva nk'ivyo bihugu bo baramaze kwitunganya kuko twebwe nibaza ko iyi ari umugambi mushasha bo baramaze kwitunganya barashiraho abaserukira ayo mashira hamwe ari muri ivyo bihugu mu bihugu bagiye gukoreramwo hanyuma meme dans les ambassades ugasanga hariho un service canke domaine usanga ikurikirana abo bakozi gusa aha iwacu rero turashari ku ntango ivyo hari byo tutarashikako ariko turiyumvira yuko tuzobishikako buke buke tugiye turumvikana aha kuri ibi ingorane bagira twarabumvise habo abakubagurwa canke ugasanga barakoze ntibahembwe hari nabicwa mbere hari ikazi maze gushika hakaba bicwa aha novuga ko hari nk'umuntu yishwe n'umukoresha uwo mukoresha aca muterera mw'ibarabara mugabo service za leta ziraperereza gushika aho batora ko ari umurundi hanyuma natwe ambassade yacu Qatar hanyuma na consulat general yacu iri muri Arabie Saoudite baca barabijamwo gushika aho uwo muntu afubanwa iteka vyaratevye cyane kuko umuryango wiwe wavuga uti uwo muntu naze gufubwa mu Burundi ariko nta buryo bari bafise bwo kumuzana hanyuma ambassade nayo nyene nta buryo yari ifise bwo kumuzana kuko nta agence twashobora kwitura iyo aba yagiye muri agence twaca dufata iyo agence tuti riha billet d'avion tegura vyose kugira ze hanyuma dusanga rero ni ngorane ndende ariko comme igihugu yarimwo bari bavuze bati niyo Uburundi la famille yemera ko afubwa ino ashinguranwa iteka ino bizokogwa ariko dutegezwa kuronka uruhusha ivyo rero muri ministere twaciye tuja kurondera umuryango wiwe hanyuma mutambukanyi wiwe umugabo aratubwira ati uruhusha turarutanze ko ntavyo twoshobora aha nagomba mvuge yuko bimwe navuga byo kwikika mukiza hariho habaye uwitwa umuavoka atangura
kugira amakontakte iyo yari ari muri ico gihugu uwo muntu avuga yuko agomba kubitwarira bamufashe nabi ariko mu nyuma turavye dutohoje twasanze uwo mu avoka famille siyo yari yamutumiye. Murumva rero ingorane ni nyinshi muri iki gisata ariko inguvu turiko turagira turategura yuko haba des centres de formation kandi les agences ivyo bihugu dukorana bikagira umuruhara. Les agences za hano iwacu zigashiramo ukuboko hakaba un centre de formation imeze neza ikwije amategeko kugira ngo umuntu wese azogenda abantu bose bagenda baciye mu agence bace muri iyo formation bagende bafise bagage ikwiye bateguwe bihagije. Ikindi naco turiko turakora nuko justement tugomba gukorana n'ivyo bihugu turabe amategeko agenga abakozi hariya dusabe bayubahirize kugira ngo umukozi agiye gukora muri ico gisata ntamererwe nabi agize naho ibibazo aronka ingene abantu bamuramira kugira ngo ubuzima bwiwe ntibusinzikare canke agahembo yagiye gukorera agatahane hanyuma yongere afashe umuryango. Amatwi adusumira turamaze kumva abantu baza bamaze kwiteza imbere. Hariho abo tuzi usanga bamaze kugira imigambi no mu Burundi bakubaka amazu bagafasha imiryango. Aha rero akarusho kariyo arico gituma tuvuga tuti reka dutegura amategeko ameze neza kugira ngo abantu bazogenda gukora ntibahohoterwe canke ntibamererwe nabi. Ngira ngo kuri iki kibazo ndazi ko ari ikibazo c'inkoramutima abantu benshi bagoma batelefona bandika ibintu ariko nukuri no baremesha nta muntu twabujije kugenda mugabo twe tuvuga tuti agende aciye mu nzira nziza kugira ngo nihagera ko akenera ubufasha bizokorohe. Rero abantu bariko baragenda nkuko nabivuze mu bisanzwe hariho abantu benshi bariko barikikamukiza biba amafaranga biba abantu akababwira ati zana amahera ya anda kurondera passport ndakurondera ibi ndakurondera impapuro ariko mu bisanzwe yari aciye muri agence l'agence mu bisanzwe niyo yategezwa kubimukorera vyose kuko iba yabirihiwe yabihembewe. Aha rero hari abo usanga baca bagenda deja bamaze kurondera ama passport urumva agiye kugura passport yiwe kugira vyorohe kugira ngo azogenda imbere canke azoronka ikibanza amahirwe yo kugenda imbere urumva we abayorohereje ya agence yategezwa kumurihira ayo mafaranga rero ya passport yategezwa kumurihira bo baca bashira mu mufuko hanyuma urumva umunyagihugu akabahombeyemo. Ivyo byose rero turamaze kubibona kandi turiko turategura dufatikanije n'abandi ba partenaire badufasha. Aha turafise projet na OIM kugira ngo dutegure inyigisho dugire ivyigwa twigishe abantu ingene kuva ku ntango akirondera ako kazi n'ama etape azokwirikiza kugira arinda yashitse n'ingene azokwifata ashitseyo n'ingene yotabaza ashitseyo hamwe agize ikibazo. Murakoze nyene iteka reka ngarukirize ngaho. Bwa bundi wumvirije neza urumva yuko burya ajya mashira hamwe arungika abantu muri Arabia Saudite arahonyanga amasezerano. Bino namwe nk'abantu munkurikira ngaha ku mbuga zanje muragira icyo muvuze muri commentaire. Murakoze. Je ku bwanje ndashimye izi nyinshi z'umushikiranganje no gutanga umuco akavuga yuko wewe nk'umuntu aserukira Uburundi umushikiranganje w'imigenderanire y'ubundi n'andi makungu akerekana yuko atakoleta itaba yakoze kugira ngo abarundikazi bareke guhohoterwa. Hano ico duce dusaba n'iki rero nuko twebwe natwe duteye akamo tukerekana ko ano mashira hamwe yarenze amategeko bakwiye guca biha agaciro ntibaze bariteza utunyoni. Turashima ko ari ibintu bimwe bigenda birakogwa. Ndashimiye mbere n'abantu bari mu mwubushiranganje bahaye gukurikirana abantu bari muri Arabia Saudite. Vraiment uyu munsi tuvugana itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ntibimeze nko vyari bimeze ubwa mbere twarandika no kutwishyura ntibatwishyura. Umuntu gusa asigaye agoranye mu bushiranganje ni umuntu yitwa nimbari Bagori Barira. Uwo muntu mana yanje cyo bamushiriyeho je ntacyo nzi. Uwitwa Bagori Barira arambwiye ngo izina n'iryo muntu koko umwandikiye ivyo mubajije sivya kwishura ahubwo uwo muntu ngo nawe abijejwe yitwa Bagori Barira. Wewe vraiment asumbwa n'abandi bantu bose basanzwe bafasha muri kino gisata. Wewe nukuri eka ni Bagori Barira nyene ahubwo baraba muhindure bareke kuza abarundi kazi baze baratabagwa.
niwe atuma n'abatabagwa badatabagwa, ahubwo mbere abari munsi yiwe basanzwe bakora mu bisata vyo kwitaba amatelefone canke gufasha kugira ngo uwahuye n'ivyago abone nk'agatike k'indege yo kumutahukana, bobo barishura n'ubutumwa umuntu aba bandikiye, mugabo bagora ibarira, eka ntibagora ibarira nyene. Reka dukomeze gukurikirana rero n'ikindi kibazo c'umukenguzamateka, hanyuma Sabine n'abandi baza kubaza hano imbere ibibazo vy'inkoramutima mu kanya nca nugara ikiganiro c'igice ca mbere, ariko ndaza kubaha igice ca kabiri. Murakoze ku bibazo biza bitandukanye n'ibi vy'abarundikazi bahohoterwa muri Arabia Saudite. Murakoze nyene iteka kunyongera ijambo. Ikibazo ca gatatu arico ca nyuma cavuga kiti: Le gouvernement du Burundi a consenti des prêts auprès de la BADEA et du Fonds saoudien de développement pour réhabiliter le centre hospitalo-universitaire de Kamenge il y a plus d'une année. Ngero ubu iriko iraba ibiri ko twagiye mu mwaka mushasha, ko murumva ko twari twabibajije mu mwaka uheze. Mais force est de constater que rien n'est encore fait jusqu'à maintenant. Mugiye kuraba bijya bitaro vya Rwakarede vy'ukuri, tukaba tuzi ko hari hakakigoro leta yari yagize. Iyi ni n'umugambi wari ukwiye gukurikirwa cane kugira ngo uje mu ngiro bijya bitaro bisubigwemwo, gutyo n'abavyitura baronke akoyoko. Monsieur le ministre, quel est l'état d'avancement de ces deux accords de prêt? Pourriez-vous nous donner une feuille de route de mise en application des différents accords et conventions que le gouvernement a signés et ou signe avec les partenaires amis et les différents partenaires au développement de notre pays? Nivyo nyene iteka umugwi w'amaho wari warungitse. Murakoze cyane. Ego murakoze nyene iteka kumpa kunyongera ijambo kunyongera akakanya. Nshimire honorable président de la commission kuri iki kibazo. Twaragerageje kwishura turavye twifashishije ibiharuro twakuye mu yandi ma ministère kugira tubone aho bigeze. Twarakoranye na ministère des finances, turakorana na ministère de la santé publique kugira ngo effectivement turabe aho ibikorwa bigeze. Murabona nk'uko twabitanze mu nyishu, accord de prêt iyi ngurane yabaye twayironse muri 2023 kuri iyi banke BADEA, kuri ibiharuro 34 millions de dollars. Hanyuma mu kwezi kw'icenda twararonse yindi ngurane, kwezi itariki 9 z'ukwicumi na rimwe muri uwo mwaka nyene twararonse ingurane ya Fonds saoudien pour le développement kuri aya ibiharuro 50 millions de dollars. Hanyuma ayo masezerano amaze gusinywa, harabaye ibintu, hari ibikorwa vyakozwe. Hanyuma hari bibita mise en place de l'unité d'exécution du projet. Hanyuma haraba kurondera aba spécialistes en santé abazokurikirana suivi evaluation, bijya vyo guhana amasoko n'ibindi. Hanyuma ubu niho bijya bita non objection yabonetse itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu mu 2025. Hanyuma harabaye no gukora bijya bikorwa bijya kugira ngo batanga intumbero ingene bazokora bijya bita le TDR. Hanyuma haraboneka n'ibindi, haramaze kuboneka imodoka, un peu de mobilier, matériel informatique. Hanyuma aya makontra rero n'ubu le processus irabandanya. Hanyuma harabaye déjà publication de l'avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement du bureau devant actualiser les études. Hanyuma harabaye aussi mu expert muri amenyeranye gukorana n'abajya barabu, kuko murabona ko ibi byose twabisavye, izi mfashanyo twasavye mu barabu. Nabo baravuga bati turakeneye umu expert wacu tuza turitura kugira ngo umuhinga nako tuza turitura kugira ngo azaratubwira aho bigeze. Aha rero naho nyene hageze bijya byo gusaba ico bita non objection.
murumva rero ni processus ndende nkuko nami ndabivuga haravyo usanga bifata umwanya muremure kandi ngira ngo hari naho bimwe bituvako kuko haraho iwacu dukwega amaguru ngira ngo ntiduhe l'importance ico kintu tuba turiko turakora ugasanga bifashe umwanya munini hanyuma harabaye n'ikibazo ngira ngo usanga ngira ngo ubutunzi bw'igihugu butameze neza cyane ku buryo dushobora kuca dusubiza amahera tuba twaguranye ngira ngo rimwe kubera ivyo ibibazo tuba dufise canke izi processus zatevye rimwe rero harasho usanga bica biteba hanyuma bigatuma amaproje amwe adafata inzira ibindi navyo nuko dans ivyo duhora dusinya n'ibindi bihugu dufatanije dans les plans cadres de coopération kenshi turitura aussi abandi ba partenaire bashobora kudufasha kugira ngo ibintu nk'ivyo ibikorwa nk'ivyo nk'iyi hôpital kubera ari ngirakamaro cyane kandi igisata c'ubuzima c'amagara y'abantu ari gisata prioritaire mu Burundi kugira ngo naho nyene bibazo tuba twaronse hamwe les partenaires batabaye spontané ngo baze bagira ico baterereye tuguma turonderera ahandi kugira ngo turabe ko ibikorwa nk'ivyo vyoranguka aha niho no kubimaze gukorwa kuri ico cane bijanye n'iyi prêt ya Badea na Fonds Saoudien aho ibikorwa bigeze naho kenshi rero nabivuze haraho usanga ni wacu harabakweza amaguru ugasanga bifasha umwanya munini les partenaires twagiye kurondera bigafata umwanya munini nivyo kuba izo mpungenge zihari cette préoccupation yaba yamwebwe mu serukira abene gihugu muvugira abene gihugu natwebwe nka ministère nka leta turayifise ariko nkuko nabivuze haraho usanga hari imvo zitatuvuyeko bigatuma ngira ngo bimwe ibikorwa bitihuta nk'ibi la non objection sabarundi bayitanga bayisaba handi dans les partenaires canke les experts baba identifié kugira batorwe baze guhagararira ivyo bihugu biba vyatanze izo mfasha izo prêt izo ngurane ugasanga birafasha kanya ariko ico no kwemeza nuko ugushaka kurahari turifuza yuko hogira igikozwe kugira ngo ijya hôpital yacu murabona ni hôpital iteye igomwe ntiyononekare hanyuma abakorera abarangura imirimo abo ifasha mu kuvura canke mu bindi nabo boroherwe ntihagire ingorane bagira murakoze nyene iteka no garukiriza ngaha kuri iki kibazo urakoze cyane sinzi ko twogira ko amarekomandasiyo y'ibibazo bitatu canke bubanza bakabaza ibindi kuko hari igihe usanga hari ubaje ikibazo gica gituma twameriyora rekomandasiyo nibaza ko twotanga akanya abandi bakabaza kugira ibi vy'amarekomandasiyo duce tubiza ko mu nyuma baje kubaza kuko nibaza ko ibibazo biza kuboneka aribyo biza gutuma tumenya uko turoforomira les recommandations. Honorable Gade. Murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka kuma ijambo nagomba mbaze umwubahwa umushikiranganji munyishu yatanze ari aho ntashoboye gutahura neza nyakwa umushikiranganji mwatubwiye yuko hariho ama agence ashika 60 ajejwe kurungika abantu hanze kugira ngo bashobore kurondera ubuzima mwatubwiye kandi yuko atamuntu n'umwe mushobora kuzibira kugenda yashaka mwavuze kandi ko umuntu kugira agende abanza guca mu nzira nziza kandi zizwi kandi arungitswe na agence none umuntu adaciye muri agence akaba afise passeport akaba afise visa ndetse n'itiki y'indege akayironka
ibintu byose bisabwa kugira ngo ashobore gufata urugendo abifise ataciye muri agence ntashobora kugenda. Ico ni ikibazo kimwe kuko igituma ndakibaza ntiyenze itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka twari turangije 2025 mengo marasohoye icyanditse kivuga yuko usohoka abanza guhabwa billet de sortie na agence izoba imurungitse. Udafise billet de sortie ntashobora kugenda. Ico ni ikibazo kimwe. Cya kabiri twabonye yuko ama convention yasinywe kuva 2020 matubwiye ko ari 2023 38 murakoze. Mugabo mushamuvuga yuko amakonvasiyo menshi muri iyo ataraja mu canke ngo agene mu bihugu twagiraniye amasezerano. None byo babiva kuki kugira ngo imyaka 3-4 ihere ibyo bikorwa bitarakogwa. Ubwo bushikanganje murongoye ngo bamukoresha mwe bita achat de performance kugira ngo udashoboye kurangura ibyajejwe hanyuma n'agahimbaza musiki gashoboye kungana n'ivyo yakoze, kuko ibituma tutazoshika kuri ryahangiro ry'imbona kazoza. Ndushobora gushikayo mu gihe harimo abantu usanga ibikorwa bajejwe batabikora neza. Nihenze mwarabonye ibyabaye ku munsi w'ejo hahise aho umushikanje wa mbere yagende ubushikanje bw'ikiga ca leta agasanga ahantu hari 6 hatonze umwe canke 2. Mbega ijyangwara twabonye muri ryo bushikanje ejo muho iwanyu niyoba iriyo? None muri kumara kukwira iki kugira ngo bihinduke? Murakoze bane bahezagiye. Ego murakoze nyine iteka kuntiza akanya nanje kugira ngo nshikirize tubazo dukeye mfise. Umunyakuba mushiranganje agisigura igituma amakonvansi ateba yashikirije amarezo amwe mugabo jewe hari ico ntanyuzwe ko uravye procedure amakonvansi acamwo c'est vrai muri leta hanyuma muri Assemblée nationale hanyuma ngaha no muri Sena hanyuma agashikirana kwa nyine icubahiro bwiraje muri promulgation hanyuma hagaca nk'ijya myaka numvise nijya yonyine twabonye ashobora kuba hariho n'izindi mugabo igihe tuko turatora aya mategeko hariho article igira 2 ivuga ngo la présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Je nkaca nibaza nti none ibi biba iyi article itabaye considéré, nkaca mvuga nti iyi article kumbure ntiyoba yahawe agaciro bivanye n'uwo mwanya uba wabaye munini ya kugira ngo izo convention zije mu ngiro hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ikibazo kigira 2 umugwi w'amaho wabajije havuzwe umunyakwa mushiranganje yavuze ibijanye n'amagence akora atararonka kontra kandi agakorera no mu bihugu Uburundi budasanzwe bufisemwe amasezerano. None abo bantu kumbure novuga nti baca hambavu y'amategeko mwe muca mubafata gute? Kwico kibazo nyene yakwa mushiranganje yavuze yuko hariho umuntu yapfuye umenga nihenze muri Qatar abuze ingene baciye bihutira nyene ivyo kumufubana iteka. None byaciye biherera ngaho nyene byo kumufubana iteka nta kindi cyakurikiye kuba yarakoze ivyo bintu. Anca ndabijaniranya n'abakozi bafatwa nabi mwabije bihugu babagiyemo nkaca mvuga nti yapfuye yafashwe nabi yakubaguwe kumbura ararungitswe no guhembwa adahembwe. Nkaca mbaza nti mwajya amakonvention bagiranira n'ivyo bihugu bajya bama agence uruhara rw'ama ambassade n'uruhe kuba gukurikirana abo bantu bagiye gukorera mu ivyo bihugu. Kontiteni y'ingene bafatwa si bose bafatwa nabi mugabo turumva vy'ukuri yuko hariho abakubagurwa bahagaruka badahembwe. Mwavuze na mwebwe yuko hariho no wapfuye bica bigarukira hehe au niveau penal kw'abo bantu. Murakoze nco nashaka gushika. Murakoze cyane. Reka nogere kucyubajije kuri uyitavye Imana yavuze nyakubahwa mushikiranganje yuko
amafaranga yo kurapatiriya ikiziga ciwe ataho yari kuva kandi nta naho yari kuva nyene turavye amafaranga leta igena ubushikiranganji bukoresha. murakoze ndabashimiye ndabakingurukiye inshuti zanje bakunzi mwari mukurikiye kino kiganiro ngaha kuri YouTube CNL inyankamugayo. Ibiganiro mba ndiko ndabasangiza ku bijanye n'umuvugizi ku barundikazi bahohoterwa mu bihugu vy'Abarabu, mu vy'ukuri ni ibiganiro vyo kugira ngo dutorere umuti ihohoterwa rikorerwa bano bakobwa, bano bapfasoni, abamama, nkunda kuvuga abakenyezi kuko nta bahungu benshi bariyo, barahohoterwa cane ugasanga kandi bararenganywa, kandi ugiye kuraba mufatiye kuba biriko biravugirwa ngaha no mu nama nkenguzamateka nk'uko bivugwa no mu nama nshingamateka nk'uko bivugwa n'ahandi, nabo birabababaza. Mugabo none ni kubera iki bidatorerwa umuti? Uca wumva ko batabishigikiye, barabona aho bipfira bagomba kuhamenya, ariko aho bipfira n'ahantu hamwe gusa, ni kudakurikiza amasezerano. Kudakurikiza amasezerano rero leta imaze gusinya n'igihugu iba yahejeje, ahubwo hariho abantu baca basaba leta gukorana nayo kugira ngo bashikirize aba barundikazi bariya baba babaguze kugira ngo babakorere. Ingorane hari nyamukuru ni iyihe? Nuko iyo bagezeyo ya masezerano ntiyubahirizwa, ntibongera kubahiriza amasezerano, baratotezwa, barakubitwa, barimwa imishahara, barimwa indya, barafatwa ku nguvu, baragwara ntibajanwe kwa muganga. Urumva mu nzu barimwa uburenganzira bwo gutunga telefone ikintu cya mbere nama navuze, bakaba uburenganzira bwo gutunga telefone. Niyo bahohotewe ntibatabaza, baragaburirwa mu kibare ni ukuvuga ngo bamuha igikombe ciwe, isahani yiwe, ikiko ciwe, agafatwa nk'umucakara, n'akare babita bashagara. Kandi mu by'ukuri amasezerano bahanye na leta ni ayo kubaha abakozi, apana bacakara, abakozi bakora mu nzu. Nico ndanabatsindisha iyo ndiko ndabereka ukuntu bahohoteye umukozi, havuga uwo mwebwe muri mu masezerano ni mu ndabire aha n'aha handitse ko babahaye umukozi akora akongera akaruhuka. Kubera iki umuhohotera? Wallahi ngo akora neza, uraza ko baracangacanganya n'indyarya, ngakora neza ngo ntangora afise ati ivyo mbwira bimuhe telefone binyibwirire. Yayimuha akagira ubwoba, avuga ati mviriza vuga, ndiko ndagufata amajwi kandi ivyo uvuga nivyo bizokugirira akamaro. Agaca bimbarira, agaca namubwira, nkaca ngira translate, ambiye uku icarabo gikiya ndakizi, yatumva iyo ntacumvise nkavuga mu Congereza, avyumva akavyumva atavyumvise nkakoresha kwandika, nkakoresha translate. Ni urugamba rukomeye, mugabo je nifuza ko ibintu bizohagarara ku buryo umurundikazi agiye gukora muri Arabie Saoudite akorera umushahara nyine uko amasezerano bivuga, ikigo cyamurungitse cyamukurikirana kitamukurikirana, nabo akaba afise uburenganzira bwo kwivugira. Erega bino kugira ngo umutwaro uremuruke ku bigo bibarungika, nuko nabo bohabwa uburenganzira bwo kwivugira, kugumana telefone no kuba afise aho batabaza. Ibi rero kugira ngo bizo bigegwe ko ndazi bizodutwara umwanya mubwo tuzobigerako, kuko n'ubu hariho ibimaze gukemuka nk'ibija bimwe sinovuga, bimwe biramaze gukemuka, ariko mubwo turabona ko n'ubundi ko inama nshingamateka nkenguzamateka baza bafata umwanya bakavuga kuri kino kintu. Nibigaragara yuko ibintu dushira kuri rezo sosiyo babibona, babisoma, kandi bakabona ko hari ivyemezo by'ukuri, hanyuma bakaza barabibwira umushikiranganji, hanyuma aya maleta akazovugana bakagerageza kureka kuza bahohotera umukozi. Ubu ni umugambi mwiza wo guteza imbere abanyagihugu, utawushigikira yoba ari nyanka Burundi. Je ndawushigikiye umugambi, ni umugambi wo guteza imbere abanyagihugu kugira biteze imbere, mugabo bashaka koreshwa ibinyuranye nibizo bateza imbere, kuko hari umuntu akorera amafaranga, yagera gutaha bakamubwira ngo igura itike y'indege, ugasanga amafaranga yakoreye yarungitse mu Burundi, itongo yaguze barinze kurigurisha kugira ngo yongere aronke itike y'indege imusubiza mu Burundi. None aho uba wamuteje imbere canke uba wamuteje inyuma? Abaje kukubera umucakara gukorera kuri gusa, murumva ko tubamuteje imbere. Amasezerano yubahirijwe, bavuga yuko umukozi agiye muri Arabie Saoudite, ikigo cyamurungitse gifata responsabilité yiwe kuva agiye gushika agarutse, nico kiba responsable, kikamugenga, kikamuraba gushika asubiye mu Burundi. Nimba agwaye aho babwiriza guca bamugutira indege agataha,
canke bose wiwe akamugura itike y'indege agataha. Hariho ivyo bavugana vy'ibiringo bizohera amezi 3 kugira ngo baronke amafaranga umushahara canke amafaranga baba baguze uwo mukozi. Ibi sinagombye kubigarukako ni birebire, ni hagati y'amasezerano y'uwamuguze n'uwamugurishije, mugabo twebwe ico turaba ni inyungu z'umukozi. Yaba nubwo kwanza sinumva impamvu bavuga ngo kugura. Iki kintu baze bagikureho bavuge ko ari gutora umukozi nyene akaja gukora apana kugura. Bakoresha terme kugura, nukuri. No kuri ofisi bavuga ngo narakuguza amahera yanje. Baze barakunda ukuntu bacita. Naco ni ikintu gituma hari n'abantu bavuga ko yuko baba bagurishije. Kugura numva covamwo bakaraba ukundi ukuntu bakivuga. Ese abakenguza amateka n'abashinga amateka iki kintu nimwara ukuntu muzokibaza bakagikosora, kuko umwarabu yitwaje amategeko yabo ya kafara akabona yuko yaguze umuntu yamugize umugurano we mu nzu amukoresha ivyo ashaka. Rero bumvise ko atamuguze vyibuze yamukotesheje, vyibuze ngira hari icyohinduka. Murakoze cyane. Ndaza kubaha ikindi gice ca kabiri.